Umbriza tugiye magusa bavuzizi dususu. Umba.
Nanje ndimo. Dikora wala. Yagi. Wasimani hana ngure neza. Nanje murayishizemwo nda. Ramba wonye bye. Ashimaze ngana emkombe meshi. Jewe wongo mukombara turaye. Mana, isso surprise. Aramurongoro. Simurongoro. Ora! Lera ndumva yo kwimyiriro misenge. Hey! Kata keke kuzitarapfa tugira. Kati sembe tuje. Asha. Nawe tokujaniranya n'udufini. Oya tokujaniranya. Ezo n'umnyamaso. Oya turi kumuho. None. Ali ingo tugiye. Nanavye bagiye. Nari navye bagiye. Bari bagiye. Uri kinarayi. Bari bagiye. Jambo kwa nani? Ndio mtukina tena juta maiki kinini. Ntagura kwiga ipande kandi. Izavuye kwa kiza. Oya, nitajya nkuso. Ni akata. Foto na shashe yo pre ya darana. Wewe nawe Awaja. Urakoya matari. Ani kira. Cara, tá tendo ibiri bibi. Chris. Yego njena bafoto kibazo. Foto ya hano. Babusa. Bakuzi ba fresh TV mama ko mbona ndi hohoterwa ndi banakoreka. Urukundo cyane. Kwishi. Just advance. Joyeux Twagiye rimwe kabiri gatatu. Ibintu byarahindutse. Ibintu byarahindutse. Ibintu byarahindutse. Wakuze kwagura. Ibintu byarahindutse. Ibintu byarahindutse. Ibindi bishashi. Sirame. Wow. Happy birthday. Amen. Rira kadono kuri. Wow. Zamurira. Ngoma ndirimba. Oya ntawe ndishaka oya ndirarimba. Nyuma y'uwo nawo. Babanze banyemerere ko ndirimba. Irimba barimo barajya. Umuyangwe wanzo. Fungura kamana. Zorerengere zo mugenzi. Umuyangwe wanzo. Shiramonza hanisha. Wazanye ya play.
Ibiki? Atakana ndabishima. Umurachindoro kwa. Ni trailer. Braza ndabonye stress. Ati umurozi y'umushenzi ntaji gato Kuvuga ivyo ibinyama. kwe kutaji gato iwawe uyo ni kijaja Yahindutse umujishi ndiko ndareba Flashe iyi ni vesi. Isakoshi wazarenze ibintu. muzapfira ku ntuntu Reka ndabyihoje. shira mose party petit frère wanje umuha gutyo nayimuhaye neza Tango jango ngaha. shaka ariko asanzwe aho kari pakit Abaya bole anima. Yesi bizarro mukamera Naje kwenye sanga Turadoza arani iramunitse. Zamuradoza mushama kanu kuvuye. ashire munaro mutore Abantu no sasta yarageze. Ahubwo muramuwe. turafata CD Mukabare sasta ziturakana. Ana ni ngorane. kuvuga gutyo simwe mwari mukanzongera baranzi baranzi nyene Mutima mungu mumbwira mwinzogo wundi mutima reka. Bonye inzoga. Bonye inzoga mbara ku kimenyetso. Bakisanga nta gafoto muduhaye Fridon ko ndariye. Umutima ukora kubita. Katora gusangaho. Ndabireba gusangaho. Niragusangaho. Beni Tondi pero nahejeje rero. Ndachota muri fresh kujurira Ego action menga rikarate utagira nasenga nisenga ukwezi kose ukwezi kutsima umunywera cy'umuhinga
Rukatoreze nazo bari. Ame aho I love you no haje. Muhe. N'ubundi batawuranjira ngo abimbwire hajyana. Babanza kumbwira ni bwo. Uwo bayikataje wa muhoro. Ndakwitambika rega. Rega nditambika. Yo hashe nje ndayitwara. Nditambika. Uwo yayikase nini? Kafe mutambike katoya murisha. Nubona ko ari yeka yawe. Kana KIJAJA barabwira ndikucyasha pura. Erega nana. Kankoze amaso nana kiyo. Maze mukamane bro ngijoro ahana. Kandi mbiri Sasa mukanya ndayakora numva nayo nyine amerewe nawe. Gamani ndipo ntaho wabicika gufata ibizodufata Numva si inzoka bibaze ko reka baze ko tunarize Turakubona kwisi byakiza kubisa. Wow. Wow. Twans. Nangi nabikana nyamutamika. Right, kugira kaze kugira katoyi kati. Kugira kaze kati. Sema twakora publicity. Marketing twayize uri. Wow. Kado cyangwa izi ni gato zo kwa KIJAJA. Tize. Ariko naho tuba warize gato yo kwa KIJAJA tugeza kwimera. Kwa KIJAJA. Turajya gato yo kwa KIJAJA. Ikindi naco mwomenya urubanza cyangwa gato zo kwa KIJAJA ni nka meeting. Baba amagenda kugira ngo bane tugibyo tuvuganye kuri najya uko biri kose akantu kuko hari mu bintu by'akabare n'ikaburu muri make ikintu cya mbere nabanza kuvuga nk'umuntu yaserutse cyane gushinja abandi muri groupe mwarabona mvuga niyo mpamvu no ngaserutse nkavuga ariko ubanza si jeje nyene nagwitegura banza bwateguwe n'umugwi w'abantu baravyiyumvira turafise ukuntu dukoperana ivyiyumviro umuntu akabibazana ikintu akacemera tugaterana intege hagati yacu sinza kugaruka ukuntu byateguwe cyane kubera objectif kwa kugira ngo bishike kandi byashitse ndagaruka nshima ndashimira cyane abantu batubaye hafi ariko insiguro nyamukuru yari yatumye twiyumvira surprise yatanguriye bijewe na KIJAJA twariyumviriye ku munsi nyene wa date yiwe yavukiye ko tuvuga ati nta kuntu twamupita surprise kuko hanze tari igikorwa twakoranye ni kiraja hanze ariko twaragikoranye n'uyu mushiki wacu kandi kiba igikorwa kiragenda neza naho kikiri muri production hariyo n'ama-image amwe tutarafata ariko turamaze kucizera rero twarabonye umubano mwiza wiwe turabona ukuntu ari umuntu w'ikimazi kuri twebwe rero burya umuntu ntakwiye kuba w'ikimazi mwirya misi yo kumuprofita nakanda mukirene kw'iki kintu gace ndamugira umugenzi n'icyahera cenda mureka byari gushoboka yuko tutiyumvira nkuko ya surprise ariko kandi ntabwo twe kwa dukoze ibintu bizima kuko burya kanatsinda no mu kirundi hari ukuntu duterateranya tugakwita umuntu akadeni atabizi rero iyo filime yitwa The Brothers ariko nyirasohoka kandi ndazi n'izina baramaze kurimenya atari bakereka no mwana rivuge n'amafilime yitwa The Brothers aramaze gusohoka ni menshi ariko ntituzorihindura kandi hanini burya sinzina ahubwo hanini histoire muzona gakata rero twagiranye ibihe byiza kuri tele abatora umwana mwiza ku buryo twumva yuko atugumamo turi kwa bakinyi bamwe twari turi kumwe bamwe baraboneka abandi bariyemeza ko bazoza umunsi ntibabonetse mu ngo zitandukanye amagara byifashe neza
umwanya canke gufatirwa ukuna kuriya. Rero mushiki wacu twebwe nk'aho twakoranye muri The Brothers twari kuba dushoboye twe twenyene, byabaye ngombwa yuko twiyambaza abantu kugira ngo nabo baze tube kumwe. Ni benshi twabwiye baratubwira ko batazoboneka, kandi bavuga ati jewe vraiment nzigora inze. Bavuze tuti kwe kino ni surprise itoa n'akaryo keza ko guhura n'abandi bakinyi bo mu migwi itandukanye, tukayaga nk'abanyempano, tugahanahana ivyiyumviro, kuko byari gushika byari gushika tukabikora ntihabeho gutumiranira mu gutandukanye. Umugabo muri filme n'utugwitu kajya kagwi jewe sindi tivo yego vrema bariho rero nico gituma umuntu wese ari ngaha je no mano dikikiyo ibi biporo timwe bya filme itambere bisaba umutima mwiza, bisaba umutima mwiza. Kugira iki kintu dukoze umuntu atageze ngaha akazobona amafoto, nagira mugize uko ubutaha azoza izina ry'Imana nukuri kw'Imana ukubonana ni kuko kunywa cyangwa uko kurya, kuko dusanzwe turya kandi dusanzwe tunanywa mu myanya wacu. Namwe muri twebwe Imana yashatse kuvuga ngo nta mukinyi wa filme baratora nko kwashi canke ingwara yari yose iva mu nzara. Bivuze yuko turajya iyo duhuye tuba duhujwe n'amahoro, nta numwe ahuzwa no muri kwera inzara. Bivuze yuko kuko kuntu duhura atanzara irimwo ni byiza, n'ubumwe bigaragaza ubumwe n'urukundo. Umuntu wese ari ngaha rero jikunda musaba niki twinjiye muri filime hariho abavango muri noro no muri side, ibintu bya filime uko ibice bimeze uko umuntu aho amaze kuvuga utuntu twaribunze. Abajournaliste abana bahengamiye kwaba abadukundiye ni mwebwe, abataje n'abashobora kuba arabazi cyangwa atari n'abaza ko ivyo nangorana. Ariko reka mfata akanya ndabashimire mwe mwashitse ngaha. Ndashimira cyane management y'uyu mukobwa yamudutije kuva mu ntango y'ico gikorwa. Ubundi mu bantu dufise muri industry ya filme nukuri kw'Imana, mu bantu dufise mu bigeme bo muri generation imwe iravuka, uyu mukobwa aragoye kubona gusumba abandi bose nzi. Ikindi kandi aratsinze aragoye kubona kandi aratsinze, kuko ni nawe muko umviriza, ni nawe mukobwa ari muri management nyinshi gusumba abandi. Ari muri management nyinshi, ndiko ni manager wiwe. Amede ni manager wiwe. Oya, Sange nagira hapa. Manager n'umuntu. Donc amanager. Afasha ubundi. Apana kuvuga ngo manager na sponsor biratandukanye. Manager na sponsor cyane banze sawa nasho ako kakaciyemo. Rero narimo ndashimira management yiwe, ndabivuga kwa nyama, ariko ndashimira murakoze narimo ndashimira management yiwe kubera vraiment ntivyoroshe kumuronka, ni heshi bamurondera bakamubura. Ariko twebwe muri ntera nje imbere baramuduhaye turamukoresha. Ico gikorwa nije nenda gihagarariye, simvuze nk'umuyobozi wa ntera nje imbere, mvuze nk'umuntu yahagarariye igikorwa twarukeneye uyu tukamuronka. Murakoze. Sawa rero tugira ko turangiza, nagira nsabe umuntu wese ari ngaha ahantu, sivyo mwe muri abantu bakomeye kandi cyane, umuntu wese ari ngaha ahantu akazumbisha gikorwa cyagiye hanze, muze mumbe ati ni cyagikorwa cyatuma biyumvira bya bintu, tugakorana ahandi tukagwana tugashwana cyane tugasangira. Rero umuntu wese ari ngaha ndamushimiye gatwe kiwe, shimira cyane cyane umuyobozi wa Niranje imbere KIJAJA, aragwa amaso yatinye ibitare oya navuge tu, ariko ntabwo ari yaranja yamara amaguru twese turayagwaye, sivyo?
agira icyo avuze. Ndasaba kandi umuntu wese ari ngaha yumva hari ikintu yovuga kurema, nta gasho gahari, nta ntambara zike zihari, ni ukuri tuvuge. Tubibutsa kandi yuko gato twariye ariyo kwa KIJAJA. KIJAJA akaba afise patisserie zitatu. Izo patisserie ari iri muri ville muri Flic and Flac, hakaba hariyo ni zine, hakaba hariyo iri mu Buterere, hakaba iri mu Mirango, n'iri kuri 13 aha kwikaburimbo yo kuri RAVELLE. Tunababwira kandi yuko tunamenyesha kandi yuko ahantu duhagaze ni muri galeri nziza cyane. Sawa, ni muri alimentation nziza cyane. Oya nibazo kwa kati. Ako ni muzo kwa kati. Ni muri alimentation nziza cyane. Alimentation, navuga yuko ari alimentation ije ni projet nziza cyane ije kwereka abakinyi ba filme ikintu cyari gikenewe. Iyi alimentation ni nziza cyane kubera nona ni posa y'ibintu bigize barayicana agaciro mu kinyi wa filme. Je niko ndabizi na manager arashobora kuza akabivuga. Iyi ni nyungu ya filme. Ibi ni ibintu umuntu wese aje akabona ukuntu biteguwe, akabazi abantu babiteguye acabona ati kumbe muri filme turacakeneye projet nyinshi zagutse. Birashoboka yuko abakinyi ba filme dukora ibindi bintu kandi byagutse. Nibyo nagira mperereze ko nshimira Fresh TV yashize ngaha, ashimira Fedore Mende Sikosi. Mwakoze cyane, Imana ibahezagiye. N'abafise tuzabica vraiment ndashimiye cyane. Icyambere manje gushima ni warubizi, warubizi noyishimira mu majambo menshi. Reka mvuge amajambo abiri kuba kuvyuno munsi kuba yamutwemereho ikamuduha. Burya mu bintu vya entertainment naho benshi tutabihurizako hariho ukuntu tuyitanga content. Fresh TV iri muri entertainment, yaratuyitanze content, iramwambika impuzu zizivye, iramufotora amafoto meza, iramufotora amafoto meza, ibiganiro biryoshe. Uwo munsi barinjije amadolari cyo turiko ariko mubwira n'ubwenge muri Fresh TV basanzwe bafise. Rero kubw'uno munsi je tuyumviye n'umuvukanyi wanje, turavuga ati none ko mushiki wacu nitwamuhamagara muri tournage azoyikora kuko n'umunyarukundo, ariko muri we hari ikintu kizogenda muri bavuga ati none ko gasha umuhinga w'amagato ku isi tuyizera i Burundi bufise atigeze ankorera akantu. Naje camvuga nti nofuma numva ko nomukorera akantu ko muhira agashinga fungura kuko ndahazi. Baca barambwira ati ahubwo dutegura urubanza rw'urubanza. Ndabaza ati Fresh TV yaradutanze hajya mu bisanzwe. Rero tuca tuyisanga urubanza rwahabaye. Rero ico nagishimiye warubizi kuko twari gutamba twiroreye. Abantu barubizi ko batavuga amabara. Rero bose barubizi abataraje kuvuga. Rero icya kabiri jewe ushobora gushimira ahanini cashimira kandi warubizi ukuntu yasubiye kandi yatangira mutizeza iramuduha umunsi twaja kumusaba. Rero turabashimiye filme yacu jewe nyezina Dimu irasohoka, ariko ndababwira uwo mukobwa Fresh TV uriko murakamera. Yego umukobwa nikandazije uwo mukobwa arazimvye, muvyumva mutavyumva muvyemera, ashirwamo ibitahe myinshi. Iyo ni brand, izina rya brand ryavuye
kuri we brothers kuri kado zutu iryo zina n'umuntu rero jewe ndashimiye cyane bandanya shimira warubizi yagize kumuduha muri filime yacu ikimuduha nuno muzi ampisi tuca tubikorera muri alimentation yabo urumva ibintu byose ni warubizi jewe rero nka kijaja ndabashimiye ndashimiye warubizi cyane kumbure n'uno munsi bari kutanyizera bakavuga tugira uti n'iyindi sinde mukoresheje kado kandi utaturisha bari kuncira amamiliyoni menshi ariko ndashimiye cyane CEO Esperance tubisaba Imana rero ndamushimiye ahari kubw'ibyo nawe wakoze kugamuka ukamwumvira ukaze ubandanye uri uko nyene ndashimiye kandi ihepfo mu bintu bya organisation ukuri hari muri management muze mu muhamagara hano hose kuko uyu igiheko nyene ndashimiye kandi diko burya rero hari ikintu kitavugwa mu itsinda urya musore diko muri Fresh TV umuntu akomeye cyane muri filime niwe wa mbere atigera yiruka inyuma ya content y'abastare bari mu Burundi b'imiziki yiruka inyuma y'abastare n'abandi akabagira abastare akoreshe ikinyamakuru Fresh jewe ndamushimiye hariho uwundi ngaha rero aza kurikira diko je namubonye ejo ndanuma namubonye ejo ndanuma bamuhaye chance rero ubona ufise uwundi ni Fridole nimba ari riba Fridole wewe uri sadama umusore narigera ashira kandi Jesse ndamusavye ashire ariko design ziwe n'amapaje yiwe apromoting nta kindi kintu promoting atari film nukuri ndagushimiye rero uyu muntu ndamukengurukiye none mushaka nshimire ubundi jewe ndashimiye Lionel niwe muvyeyi wanje Jesse ndingaga naho yagiye naho ariga niwe muvyeyi naho ntabivuze ejo narinzi ngo ndavuga ijambo baca barabwira niwe muvyeyi yavyaye muri filime ukazobona jewe nk'inye filime sene ya mbere nandiswe Lionel ariko vugisha ukwisu bwa mbere naringi imbere ya kamera ndiko ndakina filime nakinyeza abafani baza kugura amagato ariko sinakinye jewe nk'umuacteur jewe rero nakinye ndi umuacteur kandi rero mu baacteur principal baja no kuri affiche niwe yarayavyaye icyamamare cy'ijambo rero nawe yanimye ijambo ejo reka ndagiye ngaho bageze muvyeyi muri warubizi aha ni umuvyeyi rero ndamushimiye Lionel kandi ndamukengurukiye kuko irino jambo ndumva ndi fier kuko nakinye neza kijaja n'umukinyi mwiza Voilà. Ivyo nivyo narishaka. ako karimo mw'irya filime ya Lionel ako bavutse Rero ako karimo ya kijaja
rero jewe karagaciyemo kuko n'abavana mu ndimi boguma barisiriye umwanya wose rero jewe ndabashimiye ndabakengurukiye kandi umutima watweretse muri neraje imbere uze ubandanye n'ahandi ubu imivinyu tuzoyinywera ahantu usanze uko mu murakoze ndabaramukije mwese amahoro y'Imana amahoro ya Yesu amahoro nta majambo menshi noronka vyo bavuga ariko mutwe ko ndashimye cyane rwose urukundo munyeretse nabonye abantu benshi rwose batandukanye twari bwahure nabo twari tumaze guhura abo tumaze gukorana nabo tutari bwakorane abo twahora turi abagenzi cyane tukugana kuri telefone cyangwa ahandi ariko uno munsi ni ikintu cyari gikomeye cyane rwose kubabona mwese mwashize kugira ngo munyereke ukuntu mufise konferense y'isabune nziza ukwezi kwaba kukibandanya kwebure rirahera rero ndashimiye cyane sinogenda ndadodagura umuntu umwe ariko umuntu wese azi yuko bashize mu ntara kugira ngo kino kintu kibe surprise ishoboke ndamushimiye cyane abantu nza gushimira mu buryo bwihariye baza kuba ari abantu barwaye ariko bigoye bakazi turabizi ko hari ikiza c'amaso y'imbwa ariko ndabona abantu benshi bavuga amaso y'imbwa ndabizi ko kibabaza cyane abenshi barama no gusohoka bw'abantu babo ariko niba mwaje nuko mufise ku mutima by'ukuri ati mugerageze uko bishoboka byose mashikana hanyuma ndagaruka gushimira nteranje imbere nanjye twakoranye neza bavuze ngo twakoranye neza nanjye banetse umutima w'urukundo ndabashimiye cyane rero ko mwavyumviye ko akaba ari mwamatanguje kino ciyumviye ndashimira abo ababibwiye bose bakavyemera n'abatavyemera n'uburenganzira bwabo kuko bashobora kuba bafise ibintu bariko barakora canke batumva umutima wose hako baza umutima atabirimo bizotuma bigenda gutya ariko ndabashimiye cyane rero ndabibutse yuko hano turi ni muri Warubizi turafise imibiri myiza cyane rwose twugurura buri munsi karibu kandi hariho amagato kwa KIJAJA hariho ibishashe yaguruye ni kubiga yari kuri kafari no n'ahandi hose mariya baravuga neza mwumvise murakoze cyane ko tuvuga amajambo yo gushima Jesse ndakugezura kubera yakutse kera mugana muri aho yakutse kera abantu bagomba gusubiza mu nda mugabo barandani kwa kabiri baza barampamagara ndamuherekeza kugira amasipiriza abe menshi je maza gukengurukira cyane muri ngaha Imana ibahezagire ndabonye ndetse nakugukengurukira kubona yatubereye umwana tumura urwo rugendo azobandanye abyara urukundo mu bantu igira kabiri uriya muntu asohotse yinjira ubwenge nasohotse ubonye karasohoka yavuye mu Rwanda aje muri sirikare naze jewe igira kabiri nshaka kuvuga nshaka mbwira abantu bazi ko tutazi nani tubazi nani mwe turazi nani uyu ni watangura uyaza kuye mu kintu naje muri sirikare n'ubarenze ariko ni mu nyega nyuma wo mu nyama y'abarenze uyu nyene ukoze nimugende ubundi tutazi nanye nguyu nukuri abantu bazi ko tutazi nanye ndamuye bose ndakuze uyu murazi nanye ho ingo ntaco ndagusanga oya uyu mureba kwenya ndapfa ndakubwira igumiraho wewe ni mutamuzi cyangwa igituma ndamuhamagaye n'ukuri nani nawe ni ntago kubona uforce turaza kumara umureka force ahantu harakayagagaye eni twanje kuri aba basore nabana bari abakobwa y'amazina yaje n'ikimbere y'icyo batafira Maka. Baru cuma lima. Ya, punya umutima. oya ziraza kugira ngo abantu bose b'isi badafite amanimero yabo umugabo simba ndahazi oya egiye waje ngenda bari kiro wenge n'abandi turamuzi turakuzana
abandi turamuzi amazina yanjye yitwa Tumukunde Justine bamenyere ku izina rya Jojo Jenny umwakirisa muri G-Vice Merci beaucoup wowe waruzi cyane aho kuyoba batubazi oya nimero zabo bose ndazifise merci murakoze tugende merci ofete igituma je mvuze ivyo kumbe ako tutoka ofete igituma jewe mvuze ivyo igituma mvuze ivyo ni kubera yuko ndavuga timu ya Nyanjo mbere KIJAJA na Giheko bagiye bashoboye gutuma dushobora guhurira ngaha tukamenyana jewe kuba ntari ndabazi jesi ikosa ryanje kubera ko hari igihe nyene ushobora gusanga ntuba mboneka mu bubike ico nico ca mbere je nokenguruka cane ko nabimuriye kino kintu kigira kabiri abaje ngaha ca gatatu twagomba kubabwira yuko ngaha ari muri Warubizi banyavuga ngo ni alimentation mugabo ishaniye n'ubwo ngo ikigega cyuko turashaka gukora bavuze mu majambo atari yoroshe kumva ngo cabayeho ngo kunuza abantu muri film twiyumviriye gukora ikintu nk'iki kugira ngo umukinnyi wa filime cyangwa abantu dusanzwe turi kumwe yego nibashaka kudushorera cyangwa abafana bazoba baduterereye hari bifuza kuduterera mu buryo butonya akavuga ngo ntanzira ibintu na cocomara mugabo uguze akajinga aha kamwe rirya jana rivako niryo rizodusahiriza kugira ngo tubanaye guteza imbere impano z'abakinnyi ndavuga ibintu tudandaza mushobora kubisaba ikintu ca mbere ni ubuki abantu bose bashaka ubuki cyangwa mu ma alimentation mu ma restaurant turatanga ubuki bwiza kandi cyane nawe utarabigira neza ngo dushireko akarogo ngene babura barabizi ikigira kabiri tudandaza ngaha inkoko uredo cher bavuga mu ndari inkoko zo kurya urike ngaho babereke izo nkoko tudandaza ziba zimeze neza abantu bashaka gusuma akanyama bagende basumye turafise inkoko mugende musumye akaboga k'umuryango turagira amaribrezo ku maresitora no mu mahoteli no ku mihana cya gatatu tudandaza ubuyi bw'abana n'abakuze ubu n'ubuyi bw'abakuze ni ukuvuga twebwe urwaruka rwo muri Warubizi nibo bakora amaproduit menshi dufise ubu n'ubuyi bukora umwe mu bari muri Warubizi ubu bwitwa indemamubiri ya kanovera aha buba buhari n'abashaka kurangura turabaha tugasha tugira n'ubuyi terwa kamwe kamwe ko kuva umwana w'amezi kuva ku mezi 9 kuduga n'abava ku mezi 6 gushika ku mezi 9 ubuyi buba bukoze by'umwihariko ku bana batonya estoma itarakomera yego muganga ibindi dusanzwe tudandaza inzoka satani z'imivini zo kunywa urakoze n'ibindi mukenera mu buzima busanzwe isabune amavuta n'ibindi bisazo babihaye mugende mudushoreye ibyo mukenera mu mihana yanyu kugira ngo mushobore kuduterera kubisigaye kuko Imana bahezagire amen. This is Flash TV. We shine to progress.